iki ni igihe cyo gutangura kwapurayinga, iki ni igihe cyo gutangura gushyira mu ngiro ibintu, iki ni igihe cyo gutangura gukora ibyo twategerezwa gukora. Naho ari umwaka uvuga ko ari umwaka wo kwironderera inzira kw'Imana, ntugende ngo wicare wibaze ngo ibintu bizokwikora, ariko Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha kandi ihezagira ibiganza by'umuntu wese agiye kugira icyo agiye gukora kugira ngo ibintu bishobore kuguruka mu buzima bwe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ibintu ntago bizoza uryamye mu cyumba, ibintu ntago bizoza utari ku kivi, ibintu ntibizoza utari kurakora, ariko Imana yo mu ijuru ihezagira umuntu wese afise umwete n'inzara n'inyota byo gukora kandi ishire mu ngiro icyo yifuza gushira mu ngiro ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero ngomba kongera kuganira ku ijambo rivuga necessity cyangwa se umumaro w'umugisha cyangwa se ubushobozi bw'umugisha. Mvuge ku mumaro gatoya w'umugisha. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Bwira mweza turakeneye umugisha w'Imana mu buzima bwawe. Abantu benshi baranka kuvuga ku mugisha. They refuse to talk about blessings. Baranka kuvuga ku mugisha. Abandi nabo iyo bumvise umukozi w'Imana avuze ku mugisha, bumva umenga uvuze ikindi kintu kidasanzwe, ikintu kidakenewe. Nimba utabishaka, jewe ndakeneye umugisha w'Imana. If you don't like, nimba udashaka umugisha, jewe ndakeneye umugisha w'Imana. Ariko nimba nawe ukeneye umugisha w'Imana, Imana iguhereza umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Before yuko Imana iduhereza ikindi kintu icyo aricyo cyose, yabanje kuduhereza umugisha. Mbere yuko Imana itanga agakiza no gukizwa, yabanje gutanga umugisha. Biravuga ngo nuko irabahezagira, irabwira ni mubyare murondoke. Imana irabahezagira in the beginning, before yuko agakiza kavugwa, before yuko ibindi bintu byose bivugwa. Sinshatse kuvuga ko umugisha usumba agakiza. Agakiza niyo soko ya mbere y'umugisha. Ariko kandi nimba hari ikintu umuntu akeneye mu buzima, ikiremwa muntu icyo aricyo cyose kibayeho hano mu buzima, n'umugisha w'Imana. Rero ndavuga ku mugisha w'Imana nkuko numva ndiko ndarongorwa n'Imana, mvuge ku mumaro w'umugisha w'Imana, mvuge no ku bushobozi bw'umugisha w'Imana, kandi mvuge n'inzira zishobora kukugeza cyangwa se ibishobora gutuma umugisha uba ku buzima bw'umuntu. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Ikintu cya mbere umuntu ategerezwa kumenya, mwarimu bura turabira ijambo riri muri Genesis igice cyaho cya mbere ku murongo wa 27 itanguriro. Mbere yuko tuza gusoma kuri iryo jambo y'Imana, the highest thing that the Lord has given to a man is a blessing. Ukintu cya mbere gikomeye Imana yo mu ijuru yabanje guhereza umuntu, mbere yuko imuhereza ibindi bintu byose, n'umugisha w'Imana. Mu bintu wogira hano ku isi ibintu bikagenda neza, mu kintu umuntu yogira hano ku isi ibintu bikoroha imbere yiwe, mu kintu umuntu yogira agaprovoka, agatractinga, agakwega, agaprevailinga, agatera intambwe, n'umugisha w'Imana. Kubera no kumenya Kristo byonyene n'ukugirirwa umugisha udasanzwe. Yesu natufashe cyane gose. Hari abataragirirwa ubuntu n'umugisha udasanzwe wo kumenya agakiza no kumenya aya mabanga. Iyo rero wewe umuza agakiza, ugatahura agakiza, ukumva ijambo ry'Imana, ukumva uraritahura, ukumva ibintu byose, ntago ari uko hari icyo usumbye abandi cyangwa utandukanye n'abandi, ahubwo n'umugisha w'Imana n'ubuntu bw'Imana buba bwaraje hejuru ubuzima bwawe, akaba ari ibyo usumbye abandi. Imana iguhereza umugisha ube nk'isoko y'icyo ushobora gusumbya abandi mu izina rya Yesu. Haleluya. Iki ni cyo kintu cya mbere umuntu akwiriye kumenya mbere yuko wogira ibindi bintu byose. Ikintu cya mbere ukeneye, urakeneye umugisha w'Imana. Bon, the second thing, ariko sindatangura kwinjira indani mu ijambo. For the second thing, ikintu kindi gikurikira Imana yahezagije umuntu naconyene n'umugisha w'Imana. Imana yongera ikurikiza n'umugisha w'Imana.
So hanyuma hano mbere yuko mvuga ku mugisha w'Imana ngomba manze ntandukanye gatoya the things we call lucky canke blessing. Blessings is different from lucky, totally different. Umugisha uratandukanye n'amahigwe. Hari abantu bakunda kwa nguriya muntu arayagize amahigwe, nguriya muntu yaragiriwe amahigwe, abandi bakabona abantu bafise amahigwe bagashaka kuyitiranya n'umugisha. Umuntu ashobora kugirirwa amahigwe ariko umugisha uratandukanye. Umuntu ashobora kugirirwa amahigwe mugabo adafise umugisha. Umuntu ashobora kugirirwa amahigwe mugabo atabaye mu buzima bw'umugisha. Umuntu ashobora kugirirwa amahigwe yo kuronka urugo ariko urugo rwiwe ntirube ku mugisha w'Imana. Umuntu ashobora kugirirwa amahigwe yo kuronka akazi ariko akazi kiwe nikabe ku mugisha w'Imana. Umuntu ashobora kugirirwa amahigwe. Amahigwe is something that happens suddenly and prepared utari witeze mu buryo runaka kikaba ku buzima bwawe mugabo kidafise backup cyangwa se defensere runaka igifata igicunga kugira ngo ntigishobore gutwaga umwanya wari wo wose. When you are lucky ushobora kugira amafaranga mugabo ayo mafaranga yawe adafise protection hamwe n'isoko y'ubuntu n'umugisha uva mu ijuru ku buryo umwanya wari wo wose satani nabo mu isi y'umwijima baguhagurukiye bashobora kugufuta mu kanya isase ugakoroka hasi nkaho utigeze gutunga n'ifaranga rimwe ribaho. That is lucky. Ayo n'amahigwe. Amahigwe umuntu ashobora kumuduza hejuru akaduga kubahwa abantu bakavuga ngo uriya muntu yarubaswe ariko aduganywe n'amahigwe ariko atari umugisha w'Imana uri kuramuduza hejuru. Ariko iyo amaze kugera hejuru satani uyo muntu ntago aba afise protection y'ijuru, ntago aba afise uburinzi bw'ijuru, ntago aba afise igitinyiro cy'ijuru, ntago aba afise escortinga cyangwa se protocole cyangwa security runaka y'ijuru imu protocole ikamurindira aho hantu Imana yamushize kugira ngo ntashobore gupfa gukuhava uko nyene. Ariko iyo umuntu aduganywe n'umugisha adugana n'abamarayika b'Imana. Imana yo mu ijuru iyo yuguruye imiryango y'amafaranga ukamara gukora ku mafaranga ukaba umuntu w'amafaranga, naho imiryango y'ikuzimu yokuguruka, naho inama zokorana z'abakwanka, naho batobiya na basanibarate bokwifuza kugushira hasi, Imana yo mu ijuru irabareka bakaguhagurukira bose bakagutanga gukoroka hasi. Kubera Imana yuguruye umugisha nta numwe ashobora kugara. Haleluya. Imana yo mu ijuru ikugururira umugisha udashobora guhagarikwa n'ubushobozi bwo mu ijuru mu bwari bwo bwose. Haleluya. Yesu nadufashe cyane. Imana idutabara. So that's the difference from lucky and blessings. When you are blessed, you are protected. Iyo wahezagiwe ubufise protection runaka, ubufise urukingo runaka, ubufise uburinzi runaka bukuzigama bukagendana nawe ahuja hose. Yesu natufase cyane gose. Umuntu afise umugisha naho mufata ukamuterera mu bugaragwa inyuma y'umwaka uzoza kumuraba mu bugaragwa ahantu wamusanze usange uwamusize usange yarubatse amazu, usange yaronse abagenzi, usange ibiti vyarameze, inzuzi zizotemba zihushaho zahora zica zitembe ziriko zirarondera ubugaragwa yatakariyemwo. Imana iguhereza umugisha. Haleluya. Yesu natufase cyane gose. Haleluya. Imana ibinyuma y'umuntu wese yashize ku mugisha w'Imana. Ndumva umunsi umuntu wese yo kwifuza kugendera no kugira umugisha w'Imana kurundi rugezo rudasanzwe. Reka rero ndakubarira abantu benshi barakunda kuvuga ngo none ko tubona bariya badasenga n'abapagani n'imboregwa barara mu bubare baboregwa n'abasambanyi bakomeye n'abanyabyaha batagira agasoni ko gutinya Imana. Yesu nadufashe cyane gose.
none ko tubona umenga babaye mu buzima bwiza ngo barahezagiwe, they are not blessed, nta mugisha bafise, ahubwo bafise ni hahandi birivuga ngo Imana igushiriza imvura ababi n'abeza. Imana irareka imvura ikagwa, ariko abo baduzwa n'amahirwe, ariko ntibaduzwa n'umugisha w'Imana. Abo bantu iyo Satani bahagurukiye kubera badafise umugisha w'Imana, barisanga basubiye inyuma, barisanga batakaye, barisanga batakibonwa, barisanga batakigira ijambo. Ariko umuntu wese yadugijwe n'umugisha w'Imana aragira intambara, akagira ifurufumba, akagirirwa amashari, agahagurukirwa, akugarirwa imiryango mu gishingo cyo gusubira inyuma, akaguma aduga imbere y'abamwanka, akaguma aduga imbere y'abatamwemera, akaguma aduga imbere y'abamuroga, akaguma ahezagirirwa imbere y'amawupinga. Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha. Haleluya. Yesu natufashe cyane gose. Bwira umuntu akwegereye mubwire nti Imana yo mu ijuru ntiguhereze kubaho kubw'amahirwe, ahubwo iguhereze kubaho kubw'umugisha w'Imana. Live in the blessing of God. Hallelujah. Zesi nkunda umuntu ambwira ngo you are lucky. I'm not lucky, I'm blessed. Narahezagiwe. Hallelujah. Yesu natufate cyane gose. Amahirwe arimuka. Lucky. Amahirwe uyu munsi abangaha, ejo akagenda. Aba muri famiye, ejo akimukira. Aba ku izina ry'umuntu runaka, ejo akamuvako akagenda kurindi zina. Aba ku ishusho y'umuntu runaka, ejo akamuvako akagenda ku wundi. Bangahe twari tuzi bari batunze amafaranga, uyu munsi bagenda atana 10 bafise, abandi bakengeretse, abandi basubiye inyuma ku rugezo rukomeye. Ariko ikimenyetso cy'umugisha w'Imana hejuru y'ubuzima bw'umuntu n'umugisha uzohoraho kandi wamaho, kandi umugisha w'Imana utanga amahoro. Haleluya. Biravuga ngo umugisha Imana itanga nta byago yongeramo. Haleluya. Hari abandi bitiranye ugasanga afise amafaranga, mugabo yama mu vyago, yibutsa abo yahemukiye, yibutsa abantu yishe, yibutsa abantu yagiriye nabi, yama mu vyago by'amarira n'agahinda kubera abantu babona afise amafaranga. Mugabo ibimazi yatanze biciye mu kuroga no gutwara inyenyeri z'abandi, ibyo nyene nibituma sinzira mu ijoro, ibyo ntibimuha amahoro mu ijoro, ibyo ntibituma atekana na gatoya. Ariko umuntu Imana yadugije umugisha w'Imana, ahantu hose ariko aratwara imodoka yiwe havuga ngo ibi n'ibikorwa by'intoke z'Imana. Iyo ari mu nzu yavuga ngo bino n'ibikorwa by'intoke z'Imana. Iyo arekarara abana Imana yamuhaye avuga ngo bino n'ibikorwa by'intoke z'Imana. Ibintu byose avuga ngo n'uyu n'umugisha. Haleluya. Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha uzana amahoro mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Abo turi kumwe barihe batere haleluya. Imana ishimwe cyane gose. So nariko ndagerageza gutandukanya lucky and blessings. Yesu natufashe cyane gose. Ntuze witiranya amahirwe n'umugisha. Hari abantu baduzwa n'amahirwe, mugabo ni waduzwa n'amahirwe uzokubitwa hasi n'umukoshi. Ariko umuntu yahezaga afise umugisha w'Imana ntashobora guhurira n'umukoshi, ntashobora guhura no afise protection n'uburinzi bw'Imana bumudefanda hagera hose. Imana mu ijuru ikurungikira ubufasha n'ubushobozi bwayo bugufata ikiganza hugera hose mu izina rya Yesu. Dusomere Itanguriro 1:27 dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Irema umuntu mu ishusho yayo. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo. Mu ishusho y'Imana niho yamuremye. Mu ishusho yayo niho yamuremeye. Irema abantu bari uburyo bubiri. Aha. Maze Imana irabahezagira. Naho wogeza ngaho. Imana irema abantu bari mu buryo bubiri. Ntiyabahaye konte ya banki. Ntago yabahaye ibyo kujya. No. Ntago yabahaye ibyo bambara. Irabahezagira, ibanza kubaha umugisha, kubera mu mugisha harimo ibyo byose Imana yari yifuza ko babamwo. Mu bintu vya mbere Imana yahaye ikiremwa muntu niki umugisha.
nico kintu ca mbere. Nuko Imana irema abantu, ibarema mu buryo bubiri, umugore n'umugabo. Hanyuma Imana imaze kubarema irabahezagira. Haleluya. Ibahereza umugisha. Bibiliya y'Icyongereza ivuga ngo and God blesses them. Imana irabahezagira, Imana ibahereza umugisha. Yesu nadufashe cyane gose. No mu bintu vya mbere bikomeye Imana yabonye ko bikwiriye ku buzima bw'umuntu, nuko umuntu agira umugisha ku buzima bwiwe. Imana yo mwijuru ikumpera umugisha w'Imana aho ugeze hose mu izina rya Yesu. Imana mwijuru ireka umugisha wayo ube hejuru yawe aho uzokwinjira hose mu izina rya Yesu. Abanyamugisha baba batandukanye. Umuntu ari ku mugisha w'Imana aba ari umuntu atandukanye kandi aremwe mu buryo bukomeye cyane gose. Yesu natufashe cyane. So nariko ndavuga kuri ibyo, reka ndero mvuge umumaro wa mbere wo kugira umugisha w'Imana. Dusomere Itanguriro 17 ku murongo wa 15 kugeza kuri 16. Umugisha w'Imana icyambere na muribuka narigeze kubigisha, naravuze ibintu birenga 7-8 by'umugisha w'Imana. Turaba abavyibuka bari hano, abavyibuka igihe nigisha kuri ku bushobozi bw'umugisha. Mwaravyibagiye? Turaba abavyibuka, mutadugije simbandanye, ni kuvuga mutadugije mwaravyibagiye. How can you forget the ways of blessing? Jewe now ntorinda kubisoma byose. I remember. Ubuse ndinde kuja gusubira inyuma ya. Yesu nadufashe cyane. Nabigishije ukuntu umugisha ukuraho amabariyeri umuntu yaba yarashiriweho n'akarande. Nabigishije umugisha ukuntu ushira umuntu ku kibanza kiboneka. Nabigishije umugisha ukuntu uhindura ibintu ku rugezo rukomeye. Nabigishije umugisha ukuntu uzana supernatural supplies, uzana ubufasha kandi mu gihe gikwiriye. Nabigishije umugisha ukuntu uzana direction, divine direction. Iyo ufise umugisha Imana iragutereka ahantu ikakuzungurutsa ukisanga igihuje n'umuntu runaka afise umugisha wawe, ukisanga igihuje n'umugabo runaka afise umugisha wawe, ukisanga igihuje n'umuntu runaka mukuru afise umugisha wawe. Imana iguhereza direction. Imana iriko irakura Abisirayeli muri Egiputa mwijoro kugira ngo ibarongore ibajane mu mugisha wabo Kanani, mu gihugu c'amata n'ubuki. Yabahereza inkingi y'umuriro mwijoro ibarongora, kumuranga ikabahereza inkingi y'igicu kugira ngo ibarongore. So when the blessings of the Lord is upon you, umushobozi bw'umugisha bufise ububasha bwo kuguhereza direction, bukagukura mu bo mwose ibere rimwe, bukagukura mu bo muvukana, bukagukura mu bo mugendana, bukagutumbereza mu kindi kibanza cy'umugisha n'amasezerano yawe. Imana yo mwijuru igutumbereza hari umugisha wawe uyu mwaka nyene utangure kuba hari umugisha wawe. Umuntu wese ariko arazunguruka mu kibanza atafisemo umugisha cyangwa se ahantu ariko aratakariza umwanya, ndarekura ubushobozi bw'Imana buguterure aho uri, nibwemere ko uhateba, bukwinjize mu isezerano yawe, bukwinjize mu rugo rwawe rwiza. Abantu batashe Mana yaje ntibariko baranyumva, abari ngaha banyumva barihe batere haleluya. Teli yindi haleluya. Nimba ari isoko irimo umugisha wawe, Imana ikwinjizemo mu izina rya Yesu. Nimba ari biro runaka irimo umugisha wawe, Imana ikwinjizemo mu izina rya Yesu. Nimba ari kibanza runaka urimo umugisha wawe, Imana ikwinjizemo mu izina rya Yesu. Nimba ari urugo runaka urimo umugisha wawe, Imana ikwinjizemo. Haleluya. Iyo umugisha w'Imana uje hejuru y'ubuzima bw'umuntu uramuhungabanya ukamubuza amahoro. Hari abantu benshi bagiye baba ahantu bakumva amajwi amubabwira ni wewe ngaha nta mugisha uhafise, haguruka genda move. Ugasanga avuye ruguru cyangwa avuye ahantu runaka agiye arondera ahantu aronka ubuzima,
akazosubira aho yavuye bamwita boss. Umugisha w'Imana niwo wagukuye hajya, urakubwira ni you are not belonging, you don't belong to here. Va muri kino kibanza, umugisha uragusunika ukujana muri direction y'umugisha wawe, hanyuma usubira ujanye ntahe. Ndahamagaye ubushobozi bw'Imana, umugisha wawe aho uri hose utangure kuguhamagara uyu munsi, utangure kukurokariza. Hari abantu bakeya bariko baravyakira. Umugisha wawe aho uri uyu munsi utangure kukurokariza. Abawufise ku makonte, ayo mafaranga ntasubire gutekana kuri iyo konte. Imana ibabuza amahoro, bayasinyire bayarekura kushikire mu izina rya Yesu. Abizera barihe batere haleluya. Umugisha w'Imana uri mu muryango wawe ntusubire gutekana. Sinzi inama ziri bukogwe, sinzi amakomite aza kwicara, ariko Imana yo mu ijuru utuma umuriro utangura kuboilinga, umugisha utangura gushuha. Wakire telefoni kubwira ngo twakwiyumviriye ko turabona wokora iki niki. Haleluya. Abizera bari Imana bariko bakira umugisha we batere haleluya. Ndabona hari abantu bari ngaha bagiye kwakira amatelefone. Imana iri kirambwira muri kuno kwezi kwa mbere nyene, Imana iri kirambarira muri kuno kwezi kwa mbere nyene nigiye kugurura imiryango. Arateperevrosia muri kuno kwezi kwa mbere nyene hari ibintu bigiye kuba nk'intango ku buzima bw'abantu, kandi imigisha y'abantu igiye kuguruka ku rugezo rudasanzwe. Ndiko ndabona Imana yo mu ijuru itangura gushusha no guhagurutsa umugisha, utangura gutumbera no kurokariza abantu. Abizera bariye batere haleluya. Teli yindi haleluya. Ongera uteri yindi haleluya. Ikintu cyawe aho kiri hose, yaba ikiri mu nyandiko, yaba ikiri mu majambo, yaba ikiri mu byasezeranywe, yaba ikiri mu masezerano runaka, aho kiri hose umugisha ntusubire gutekana, ugihagurutse. Imana ituma batari kuvuga bavuga kubw'inyungu z'ubuzima. Atepa yazataka, ariko nta muntu ari ngayo tera haleluya. Umva Imana yo mu ijuru ariko urakoze mpemu yera. Imana yo mu ijuru irambwiye ngo hari abantu bagiye kuvuga ku buzima bw'abantu kandi ntibari bakwiriye kuvuga, ariko kubera ubushobozi bw'umugisha bagiye kuvuga ijambo rihindura ubuzima bwawe kandi batazi uko bigenze, ariko bazosanga bariko barashira mu ngiro. Mana yanje gabanya ngomba kwiyumva neza. Yesu natfashe cyane gose. Mundonderere umuntu wo mu vyuma mumubwira nyaruka mpereza amajwi ameze neza. Haleluya, 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 haleluya. Bazokwisanga bariko barakora ibintu bitari kuri agenda yabo, basange bariko bakora ibintu bitari kuri programme yabo, basange bariko barakuduza mu bintu batategekanyije, basange bariko baragusinyira amadokima n'amadosiye batari barasezeranye kandi batari bashize mu ngiro. Kubera umugisha w'Imana ugiye gutangura kukurokariza, winjira aho wategerezwa kwinjira, ubaho wategerezwa kuba. Aradebosataka, niko ndumva mu isi y'imhemo marayika w'Imana ariko arambarira ngo bwira isengero ry'Imana hari amakontra masasa azwe gusinya hejuru z'abantu. Ariko abantu bari ngaha bari hehe batere haleluya. Teli yindi haleluya. Ndiko ndabona marayika afata ikaramu, afata n'ibiganza by'abagabo n'abagore n'abakobwa n'abasore, hesekerevrosata, atangura gusinya amakontra, atangura gusinya amadekre. Ndabona Imana iri kiraduza abantu kandi igiye kugururira abantu ku rugezo rukomeye. Umugisha w'Imana haleluya.
katari kuvuga kavuge kubw'inyungu z'umugisha wawe. Ibiganza bitari gusinya bigiye gusinya kubw'inyungu z'umugisha wawe. Topa za telebro sataka ritoko ya za telebro. Abatari gukora inama n'amakomite bagiye kwicara kubw'inyungu z'umugisha wawe. Abari amana yanje we, ariko abantu muri ngango muhaguruke mutere haleluya. Wongera mutere yindi haleluya. Wongera mutere yindi haleluya. Hari umugisha w'Imana. Imana itangazo. Umviriza itangazo mwemu yera mpaye itangazo. Abarepentance. Itangazo. Imana irambariye ngo uku kwezi kwa mbere kose kuzohera ari umugisha gusa. Mana yanje abantu ntago bariko barizera we. Abantu bizera bariye. Itangazo rivuye mu nama ikozwe mu ijuru, bivuye muri sekretariya y'ijuru, rivuye ku mubanyamabanga mukuru w'ijuru abika amakuru kandi akayazana, ariwe Gabriele, yitwa Gabriele. Arambariye ngo ni jewe marayika nama imbere y'inyonga z'Imana, shinzwe kuzana amakuru y'umugisha ku buzima bw'abizera. Imana irambariye ngo kuno kwezi kwa mbere n'ukwezi kumugisha gusa, n'ukwezi kumugisha gusa. Ndiko ndabona kuri agenda y'abarozi n'abasatanise bari bateguye guhemuka no kugirira nabi ubuzima bw'abantu, ariko Imana irambariye ngo ibyo bari bakoze byose irabigwijije n'ubusa. Hallelujah. Tela hallelujah. Imana irambariye ngo abakwanga n'abaguhiga bari bateguye inama mbi. Berejewe ndiko ndabona Imana iri kiramishurira. Hari n'inama mbi zitandukanye, zimwe na zimwe zari zatanguye gushigwa mu ngiro ku buzima bw'abantu batandukanye. Hari bari batanguye gucika intege kandi tukiri mu kwa mbere. Hari abari batanguye kwihebura kandi tukiri mu kwa mbere. Hari abari bamaze kudendebukirwa kandi tukiri mu kwa mbere. Umva amatangazo y'ijuru, umva amatangazo ya Gabriele, umva amatangazo y'ijuru. Kuno kwezi kwa mbere reka kwihebura, n'ukwezi kumugisha, ariko nta muntu yotera haleluya. Ubaye hejuru ubuzima bwawe, ubugufi ntubusubira kuboneka. Usubira kuboneka kuri mugufi. N'abarebare baricisha bugufi bakunama kugira bavuge muri kuri level imwe. Kirazira umuntu w'umunyamugisha uravuga uri hejuru yiwe. You cannot look at like this. Umuntu yahezagiwe fo kuca bugufi canke wicare canke wiyoroshe canke ukora ikindi kimenyetso icyo cyose. Umuntu ari kumugisha w'Imana uzotuma umugisha w'Imana abantu bamuharura ko canke bamwisunga mu madecision y'ubuzima bwabo bwose bagenda barafata canke se bagenda baragira mu buryo butandukanye. Imana yo mwijuru irekura umugisha wayo mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Aha. Hasomya nakubariye uhejeze cuzura zimya microphone. Itanguriro 17:15. Aburahamu na Sara basezeranirwa ko bazovyara Isaka. Imana ibarira Aburahamu iti Sarayi umugore wawe ntube ukimwita Sarayi. Guhera uyu munsi ndahinduye izina ya Sara, ariko uzumwita Sara. Umviriza, guhera uyu munsi umwana wa repentance Imana guhindurira izina kubw'umugisha wawe.
Imana ihindura izina muri sosiyete ubayemo mu izina rya Yesu. Imana iguhindurira izina mu muryango wawe mu izina rya Yesu. Hari umugisha w'Imana ushobora kuba ku buzima bw'umuntu, abantu ntibasubire gutinyuka kuguhamagara mu izina ryawe, kandi ari ryo zina witwa, utarivuze ntibazorihamagara, because the blessings of the Lord is upon you. Umugisha w'Imana ushobora kudomina abantu ibyiyumviro byabo bakwiyumvira ko bagatangura kukubona ugutandukanye nuko bakubona. It's only blessing which changes the way the people have been looking at you. N'umugisha w'Imana wonyene uhindura uko abantu bakubona. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Umugisha w'Imana uze hejuru y'ubuzima bwawe, utangure kwitwa databuja, utangure kwitwa boss, utangure kwitwa chef, utangure kwitwa umunyamugisha. Sinzi izina Imana ukeneye kwiguhindurira, ariko Imana iguhindurira izina mu izina rya Yesu. Nta muntu ari ngayo tela haleluya. Imana iguhindurira izina. Umugisha w'Imana ni waza hejuru y'ubuzima bwawe, uzane forme wipfuza yuko wakira izina riguhwanye n'umugisha w'Imana irekuye ku buzima bwawe. Haleluya. Hanyuma narababwiye definition y'umugisha, reka ngerageze kuko definition z'umugisha ni nyinshi. But blessings of the Lord is one of forces and forces of presence of God that comes on someone to fulfill, to complete, to make someone move, and to change the destination and life forever. Umugisha w'Imana n'ubushobozi n'inkomezi z'Imana ziza hejuru y'ubuzima bw'umuntu. It is a power, ntabwo ari ikintu gisanzwe, ni bumwe mu bushobozi bw'Imana. Nk'uko umuvumo ari ubushobozi bw'umwijima, niko n'umugisha w'Imana ni bumwe mu bushobozi bw'Imana. Fapasi narabigishije kuri glory, ku bwiza bw'Imana. So blessings of God is one of the forces that carries the presence of God. Biza hejuru y'umuntu, umuntu agatangura guhinduka, umuntu bikamushira imbere, bikamwegeza imbere, ukamuhindura uko abantu babona umuntu nuko bamwibaza nuko bamufata. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Ninde muri mwebwe arabona umuntu yahezagiwe n'Imana, ariko umugisha w'Imana igihe cyose uzobona umuntu yahezagiwe n'Imana ugashaka kumufata ibisanzwe, my dear friend, you are going out of rules. Igihe cyose uzobona umuntu ari kumugisha w'Imana ukabona abandi bantu baramwubaha ariko we ntumwubaha, you may have problems somewhere. Ushobora kuba hari ahantu ufise akabazo runaka ko kudatahura. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Bibiliya iravuga ngo abo kubahwa bagire gute? Bubahwe. That's the Bible. Mu gihe Imana yahezagiye umuntu ikamwubahisha, ona. Yesu natufashe cyane. Hallelujah. Hallelujah. Imana iguha umugisha ukubahisha aho uzogera hose. Narinzi ngura vyakiriye, ntiwari bwaheze, haheze naho nyene. Haheze. Nzomuha umugisha kuri we. Ni koko nzomuha umugisha. Nzomuha umugisha, ni koko nzomuha umugisha. Ariko Imana yari yafashijwe, yabisubiyemo kabiri. Kandi azoba inakuruza w'amahanga. Abami b'amoko bazokomoka kuri we. Maze Aburahamu arafukama. Naho wogeza ngaho dukomera Imana amashi. Zimya izimya. Umugisha w'Imana uzotuma abantu batangura kugushira kuri liste no gutangura kuguharura ko. Ikindi naco umugisha, ubushobozi bw'umugisha w'Imana buzozana ubufasha. Kino narakivuze ko, reka tugisimbe. Buzozana ubufasha bwo kugira ngo ubandanye kubaho. Nimba ufise umugisha w'Imana, reka kugira ingorane z'ubuzima bwo kuzobaho.
ndakubwije ukuri uzobaho. Imana ishobora kwaka ibintu abantu babifise ikabiguhereza ukabaho kubera umugisha w'Imana. Nimba uri ku mugisha w'Imana, nimba ufite umuhezagiro w'Imana, nimba uri ku kiganza cyiza cy'umugisha, nturabe uburebure bwawe, nturabe uko wasuzuguwe, nturabe uko wahemukiwe, nturabe abakwanse n'abagutaye. Umugisha w'Imana, Mana yanje we, uzobaho. Ntabwo uzokwicwa n'inzara, ntabwo uzobura icyo kurya, ntabwo uzobura icyo kwambara, ntabwo uzohagararira mu nzira, ntabwo uzopfa imburagihe, nta munyamugisha apfa imburagihe. Imana yo mu ijuru izokwironderera inzira. Haleluya, haleluya. Reka ndababarire, abanyamugisha babaye mu buzima buteye ubwoba, buri terrible. Ashobora kugera ahantu akaraba abantu bose akabona bahindukiye bagiye hariya, akabona nta bufasha buhari, n'abandi bose hari igihe Imana igomba kuguha umugisha wa sawa sawa, ishobora gutuma batonta batanti n'abantu bose baradisparesa, ukabarondera ukababura. Imana igacica no ku muntu atari yitezwe mu buzima bwawe. The person you were not expecting, utari witeze ko yoba inzira n'inkomoko ku buzima bwawe. Nicyo gituma ntukagire umuntu usuzugura mu buzima. Igihe cyose udashoboye kumvikana no guhuza n'umuntu, mureke agenda amahoro, nawe ugenda amahoro. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuko ntushobora kumenya aho umugisha w'Imana aho uzoca. Ntukagaye umuntu ngo we uri kadogogo, we uri fake, ngo we nta kigenda. Uyo muntu uri kurabwira kari fake, uyo muntu uri kurabwira kari kadogo, umunsi mushobora kuzokwinjira hano ugasanga niwe boss waho. Mani dufashe cyane. Umunsi mushobora kuzogenda gusaba ikintu ugasanga kugira ngo ugishikire niwe utegerezwa kubanza kuvuga ni ego canke wi. Mani dufashe cyane gose. Nyarucara azova mwihanga. Sawa sawa, tugeze ngaho. Nyarucara azova mwihanga rorera wi. Ntuki umva, nimba ugihemwa zino muhemu z'abazima izi ugahema ukabona biremeye, you are still breathing. Reka gucika intege, reka kwihebura. Umwanya n'umwanya Imana irashobora guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Icyanyuma kugira ngo mvuge ku nzira cyangwa se ku bintu bituma umugisha w'umuntu wuguruka. Hallelujah. So the power of blessings, cyangwa se necessity of blessings, umumaro w'umugisha will increase, will make you increase in things and conquer your enemies and dominate your competitors. Bisigura iki? Umugisha w'Imana ni waba hejuru y'ubuzima bwawe, uzotuma wiyongera mu bintu, hanyuma mu gishingo cy'uko abansi bawe bari kukudomina. Babandi bavuga ngo turamutega iminsi ntacyo azogerako, nta bana zoronka, ntazotera intambwe, ntazoronka amafaranga, business iwe ntizokwaguka, igikorwa ciwe nikizogera kure, umuhamagare uzopfira mu nzira, yaritumye mu bintu adashoboye. Reka turabe ukuntu bizomuyangarana, turabe ukuntu bizopfa, reka turabe ukuntu azogaruka marama, reka turabe ukuntu azogaruka twisemba, reka turabe ukuntu azogaruka twishirako. Babandi babansi be baguteza amaso, baguhanza amaso barindiriye kumaramara. Iyo umugisha w'Imana uri hejuru y'ubuzima bwawe, uko utuma wiyongera mu bintu, bakaguma babona ibintu byiyongera, barindiriye ko bihera bakabona biguma byiyongera, barindiriye ko bihomba bakabona biguma byiyongera, barindiriye ko bipfa bakaguma n'ibindi biguma bibaho, barindiriye gusubira inyuma bakabona umubandaye, barindiriye kudende bukigo bakaguma ubona amakuraje yiyongera, barindiriye ko amavuta ahera ahubwo amavuta gasara akiyongera gaseseka ku mutwe no ku
maguru no ku birenge, barindiriye ko bagufatira mu byaha, bakaguma bumva amakuru n'intahe nziza zo kugororoka n'ubuntu bw'Imana ku buzima bwawe. Barindiriye ibintu byinshi ko bikubako, bakaguma babona amakuru meza gusa. Umugisha w'Imana iyo ubaye hejuru y'ubuzima bwawe, baguma babona ibintu bigwira kuri wewe. Inyuma y'uko ibintu biguma bigwira ku buzima bwawe, Imana icituma utangura kubakonkalinga. Kubakonkalinga ni kubakontorora, uja hejuru yabo. Imana ntiyemera ko umunyamugisha aja munsi y'ikiganza cy'umuntu yagwanye intambara agomba kumushyira hasi no kumubuza umugisha. Imana iragushira hejuru kugira ngo asigara kurabira ahantu atajambo n'ubushobozi ashobora kukugira ko byo kukumanura hasi. Sinzi ko ndavugana n'abantu bafise iyerekwa. Imana imaze kugushira muri ico kibanza ntago biherera ngaho, icituma ushobora kugendera no kudomina ni kuganza, ni kurengera, ni gusumbya competitors n'abantu musa nk'abantu muri competition. Ariko muze muri competition simze kubijanye n'umuhamagaro n'amavuta, ariko muze muri competition I mean about business, I mean about urudandazwa runaka, ibikorwa runaka, domination. Abantu bakareka kukwemera atari uko batabona ko ubasumbya byinshi, ariko bakaba bareka kukwemera kugira ngo ntibakwereke ko bazi yuko ubarenze cyangwa hari ikintu basumbya. Oh my God, ako sinzi ko ari umuntu akakiriye. God can give you a spirit of domination. Imana ishobora kuguha impemu ya domination. Abari inyuma yawe ukabadomina, bakaguma bavuga nta kigenda, ariko bakabona ko wabarenganye kera, warabasumbije, you are not on the level. Bakaba bariko baravugira inyuma yawe kugira ngo ntibakwereke ko kubarenze, ko babizi kubarenze cyangwa se wabasumbije. Umviriza, umuntu wese ari hano Imana igiye kuduza cyangwa yadugije mu buryo runaka, ntiwite ku majambo y'imbwa n'imbwebwe ziri inyuma yawe, y'abatobe n'abasani baratse. Bwira mwezo ati bandanye urugendo, bandanye urugendo. Uri kurara utaryamye ngo wumvise amakuru runaka yakuzaniye, you are having sleepless nights, spending nights without sleeping. Ngo numvise ngo runaka ngo nanaka ngo bari bicaye bari ko baramvuga. Oh yeah, when you have a spirit of domination, move forward. Bandanya bareka kuguhishuka, ariko barazi kubasumbya. Bazoguma bakuvuga nabi, ariko Imana igwaye impemu ya domination, bazoguma bazi kubasumbya. Imana igwaye impemu ya domination. Imana gusikurinde ko bokuvuga ibintu bibi kandi aribwo buzima ubayemwo, naho bazokuvuga ibibi atari byo ubayemwo. Imana yo mwijuru ikurinde, ikiguzitirire, ikugirire neza, igushoboze ku rugezo rudasanzwe. Ubandanye urugendo, ntiwemere ikintu na kimwe gishobora kugusubiza inyuma cyangwa kikaguca intege. Abizera dutere haleluya. Ngiye kurangiza mu kanya kari imbere. Mbere yuko mpeza, reka mvuge rero ku bintu bituma umugisha w'Imana. Ni byinshi novuga bituma umugisha w'Imana uba ku buzima bw'umuntu. So one of these things, kimwe muri ibi bintu, icambere n'umutima wo kwegera Imana, umutima wo kwegera Imana no guhimbaza Imana byamaho. Yesu natfase cyane gose. Hallelujah, hallelujah. Umutima wo kwegera Imana no guhimbaza Imana byamaho, the heart of praising and the heart of approaching. Umutima wo kwegera Imana mu buryo bw'amaho, ntukarambirwe no kwegera presence y'Imana. Hari umuntu yinjira mu nzu y'Imana akabwirwa uraboshwe muri buno buryo, cyangwa nawe akaba bibona mu ndoto, cyangwa akaba nabibona kanategwa mu buryo butandukanye. Imana ikanamwongorera mu matwi kugira ngo ubigende ukufocusengegwa, wegera Imana, witange. Yesu natfase cyane gose. Hanyuma akaza agasenga kabiri gatatu, akabona ntibikunza, and then that guy will quit, akaca bihagarika kugira ngo ushobore guprovoka no kuhamagara umugisha w'Imana, no kuwuprovoka
ni kwegera imana no guca bugufi imbere y'imana mu buryo bw'amahoro. Ca bugufi imbere y'imana. Turabona umugabo yitwa Yobu yarageragejwe ariko akavuga naho data na mama boheba, umugore aramuheba ariko abandanya yegera imana, abana barapfa ariko abandanya yegera imana, ubutunzi buragenda ariko abandanya yegera imana, amafaranga arahera ariko abandanya yegera imana, inzahabu zirahera ntago yacitse intege, umubiri uramuhemukira, kept on approaching, abandanya yegera imana. Oh, hallelujah. Naho hari byinshi biriko biragusugereza, naho hari amageragezwa ariko arasugereza hirya no hino, Imana iguha umutima wo kwegera imana mu buryo bw'amaho. Imana iguha umutima wo kwegera imana mu buryo bw'amaho. Ibyo biraprovoka kandi bikugurura umugisha w'Imana ku rugezo rudasanzwe. Don't come in the presence of God for blessing. Ntiwinjire mu nzu y'Imana kubwo hari ikintu wishaka ko gusa, ariko wegera imana urondera mu nyonga zayo, umugisha w'Imana uzoba hejuru yawe. Kandi niwabona binatebye bandanya wegera imana. Nabonye abantu benshi bagiye baba bizigirwa imbere y'Imana, bagahemukirwa, bagatabwa, bagasonza, bagakena, bagahura n'ibibazo, bagafatwa nabi, bagasuzugurwa, bakitwa amazina, bakatukwa, bakabeshegwa ibintu, ariko bakaguma begera Imana, bakaguma begera Imana. Umugisha w'Imana umunsi wabasanze, wabakuye mu inkungugu, ubahindurira amazina, ubashira kuri top, ubashira kuri map, ubashira ku rundi rugezo. Imwe mu nzira zituma umugisha w'Imana wuguruka ku buzima bw'umuntu ni kubandanya wegera Imana mu buryo buhoraho bw'amaho. Keep on approaching God consistently, buryo bw'amaho. Yobu zose birahera ariko abandanya yegera Imana, n'umubiri uramuhemukira ariko abandanya bumwizigirwa ku Mana. Imana iramushumbusha, Imana iramwagura ku rugezo rukomeye. Ico ni kimwe. Ikindi cya kabiri, you need force, cyangwa ukeneye ubushobozi bw'amasengesho, ukeneye ubushobozi bw'amasengesho yawe mu buryo bw'amaho. Hariyo kwegera Imana, ni kutava mu gakiza no guhemukira Imana. Then there is forces of prayer, ubushobozi bw'amasengesho, ubushobozi bw'amasengesho, ubushobozi bw'amasengesho. Kubandanya wegera Imana, kabandanya wegera Imana, hakaboneka. Urabona bene data ndababwira, hano ku isi tubaye dufise ibintu byinshi cyane rwose. Nzangerageza kwigisha ama esprit atandukanye cyangwa se imwemu zitandukanye zigwanya ubuzima bw'umuntu. Hari imwemu zimwe, hano hariho umukobwa yashinze intara, avuga ko bamuroze umugenzi wabo, yabaravye nk'uko avuga bari abantu niba ariko baramvuga ariko narababwiye ni waburi inkomezi z'Imana uzoba victime y'ibintu byose. Iri sinabibabwira ku gicaniro, for you to not be victim of foolishness of the darkness, kugira ngo ntube victime y'ubushobozi bw'umwijima, utegerezwa kugira inkomezi. Umuntu adafise inkomezi wari wese apfa, kandi agapfa ari victime. When you are powerless, you die in questions. Iyo atabushobozi ufise, upfa wibaza ibibazo. Man, nakoze iki? Nikihe cyane nakoze? Bampora iki? Bariko bankurikirane kwiki? You die in questions. Upfira mu bibazo, uguma wibaza ibibazo. Nijya uzonyibuka, niki nokora? What can I do? Oh, ibibazo. A lot of questions. You keep on questioning yourself, and they will bury you in questions. No bazona guhamba bwa ntituzi cyamwishe. Twaravuje. We did everything. He died. He just died. Yarapfuye. We don't know what was going on with him or her. When you are powerless, you die, and they bury you in questions.
imana yo mu ijuru iguhereza inkomezi n'ubushobozi. Ntubeho utari umuntu w'umunyenkomezi. Ikizohaguruka imbere y'ubuzima bwawe cyose, imana iguhereza imhemu ya domination. Ingwaro zidomine, ibitero bidomine, abarozi badomine, komite z'abarozi zidomine, inama z'umwijima zigendere hejuru, kontrole y'isi y'umwijima ntisubire kuronka ubushobozi n'imbaraga ku buzima bwawe. Abizera bari hehe bateleha. Haleluya. Ako kantu muragatahuye. Mani dufashe cyane gose. Haleluya. Imagine abantu bariko bariganirira, ntiwumvise n'ivyo bariko baraganira ngo bariko barakuvuga, ukaca ugenda ukamuroga, akamuroga, akamwicira ubuzima, akamuvyimbya inda, akamusaza umusazi, ugasara, umuryango ukakwanga, abantu bose bakakwanga. Narababwiye umunsi umuntu asigaye akuraba akaguhora ko wambaye neza gusa, you just look nice, akakuroga kubera uberewe, hama nawe uri kuvuga ngo bamporike. Ariyo umuntu umwe yakunda kwambara neza, akamera ni pastor, nambaye bashake bandoke. Aberewe yavuze ngo nambaye bashake ba. Aho rero avuze ngo bashake bandoge, yabavuze ngo nambaye impuzu nziza. Mani dufashe cyane. Today abantu basigaye bakuraba waberewe, wahinduye umushatsi, wambaye ikirato cyiza, bone uriya muntu ariko atunezererwa na nkande, reka tumujyamike mu cyumba ntasubire gusohoka. Uyu munsi usigaye umuntu aba umuntu mwiza ku bantu. Amahoro akaramutsa abantu, kariya nako karanshishe, sinshaka gusubira kukabona. Akaza genda kumupfuma agatwara ifoto yawe, akaza kujyamika mu nzu ntusubire gusohoka. Ariko iyo ufite ubushobozi bw'Imana urabashisha bakabandanya bakubona, bakagwara ikirungurira, bagafatwa n'ikirungurira, bagafatwa n'isari. Haleluya. Bakwanga cyane bakwemera kubw'ubushobozi bw'Imana, uzobandanya kubaho, uzobandanya kuberegwa, uzobandanya kwambara, uzobandanya gukora. Abantu batanu barihe bizera batere haleluya. Mani dufashe cyane gose. So that's the necessity of power of God. It gives us abilities to survive where our enemies are. Ubushobozi bw'Imana buduhereza ububasha bwo kubaho mu bansi bacu. Baravuga bakubona ugenda bagomba ni uriya anye ntacyo dufite tumukorako, arakingiwe, ariko urukingo rw'ubushobozi bw'Imana. Umurozi wese ari inyuma yawe, abadayimoni bose bari inyuma yawe, abarozi bose bari inyuma yawe. Vuba cyane batagusabye imbabazi, Imana ibambura ubuzima, ntiyemere ko basubira kubandanya kubaho. Abizera barihe batere haleluya. Hari abantu bizera bari hano, hari abantu bizera bari hano. Haguruka ndakubwira akantu dukora. Bibiliya iravuga ngo ntimwemerere ko umurozikazi abaho. Ngira ndungike ijambo ry'ubushobozi. Turi hano, umuntu wese w'umurozi ari nyuma yawe atakurondeye ngo agusaba imbabazi, uyu mwanya nyene tutitaye mu kibanza arimo, ariko abantu bizera we. Hallelujah! Hallelujah! Tutitaye mu kibanza rimwe, Imana yo mu ijuru ihagarike ubuzima bwiwe, ntasubire kubandanya kubaho from this time. Abandi nabivyo bakurungikiye bibasubire ko ngizina rya Yesu Kristo. Umuntu wese yari mu mfuruka zitandukanye z'ubuzima mubayemo, yari karagwana intambara ryo gukorora izina ryawe no kurishira hasi no kuricafuza. Tugomba tumukorore hasi mu gishingo cyo gukoroka kwawe, Imana imukorore hasi nk'izina rya Yesu. Mu gishingo cyo gutakaza umugisha wawe, Imana ntiyemere ko aroranirwa mu vyarimo byose nk'izina rya Yesu. Abizera bariye haleluya.
ngoma senga isengesho ry'amasegonda make. Umuntu wese umurozi ahari uyu mwanya yari karafundikanya utuntu, ibyo yakoze n'ibyo atarakora. Hari abantu uyu munsi nyene ariko Mana yaje. Haleluya, haleluya. Ndiko ndabona abantu bariko barabifata ibisanzwe, ndiko ndabona n'abariko barabipinga, ndiko ndabona n'abariko baravuga ngo vyakamenyere ni vya bindi, ariko ndabona abandi bakeya bavyizeye. Abariko baravyizera muri iyi ndwi nyene, mpagaze hano ku gicaniro, mpagaze hano nk'umuvugishwa na Kristo, mpagaze hano nk'intumwa mu gishingo cya Kristo. Aya majambo ntago ari ayiwanje, ariko asunikwa na Mwemu w'ijuru, ariko asunikwa n'ubushobozi budasanzwe. Umurozi wese yari inyuma y'ubuzima bwawe muri iyi ndwi nyene, niyinjira mu nzu ntayisohokemwo, in the mighty name of Jesus. Niyicara hasi afatwe na paralize, ntiyongere guhaguruka. Abasenzi umviriza, ndabona batayo z'abamarayika ziriko ziramanuka. Bamwe mu barozi bagomba bagende batwaye ibyo bari barashize ku buzima bw'abantu. Abasenzi ndabona batayo z'ijuru zigomba gukora ku bantu mu masegonda makeya. Imana yo mu ijuru nkorana nayo, Imana yo mu ijuru yashizeho repentance, Imana yo mu ijuru yashizeho iki gicaniro. Mpagaze hano as a sound of prophet, as a sound of sandals, as a sound of Lion of Judah, as a sound in the realms. Mpagaze hano kuri kino gicaniro, ijwi ryanje rirabomborana mu isi y'imhemo. Umurozi wese niyicara ntasubire guhaguruka. Abasenzi rabo umuntu hariya, reka piano, reka piano, reka piano, reka gatoya, hari ubushobozi budasanzwe. Umurozi wese inzu yararimo uyu mwanya arafashwe na paralize. Ubugwayi yari yarakurungikiye burasubiye iyo bwari buri. Hari abantu bafise abagenzi bahora babiyorobekako, ntago bari bazi ko aribo bariko barabaroga. Nzanira ububase hano, abantu bagomba kuvomisa. Zana ububase nyaruka mu masegonda makeya cyane. Umurozi wese mpagaze hano, ndatangaje, ndatangaje, ndabitangaje, 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 ndabitangaje. Imhemu yiwe irahagarara. Umurozi wese yari kararoga umwana wa repentance. Nkiri hano nyene ndaharura gushika kuri gatatu, ubushobozi bw'Imana bugende bwiruka hari. Afatwe n'intandara, afatwe n'intandara, afatwe n'intandara, afatwe n'intandara, afatwe n'intandara. Niwataha muhira, hari abantu uza gusanga bamwe bariko bakora ibintu bidasobanutse, abandi barata impuzu biruke mwibarabara kubera barafatwa n'imhemu y'ibisazi. Ayapaya vrasete. Enough is enough, enough is enough. Uyu murozi ntago dushobora kumwemerera ko abandanya traumatiza ubuzima bwawe, ko abandanya kuboreza igufa, ko abandanya kubabaza. Ndaharura gushika kuri gatatu, ibyo bari bararungikiye ubuzima bw'abantu bigira bikorere turu bisubira inyuma. Rimwe birasubiye kuyo byaje biva, kabiri birasubiye iyo byaje biva, gatatu abamarayika bariko barakora yo operation, operation, operation ratekelebro. Urakoze Mikael, urakoze Mikael, urakoze Mikael. Mikael ndiko ndabona afise inkota yaka umuriro, ariko aracagagura imigozi, ariko aracagagura imigozi, ariko aracagagura imigozi. Mikael umugwanyi w'ijuru, umugwanyi akomeye w'ijuru. The angel Michael, Michael is here.
Lantelevrosata. Ndatangaje hano umuntu wese yariko arakoresha uburozi, yariko arakoresha amajambo, yariko arakoresha imitongero yo kukuvuga nabi kugira ngo utakaze akazi kawe, kugira ngo utakaze umuhamagaro wawe, kugira ngo utakaze igikorwa cyawe, kugira ngo utakaze urudandazwa rwawe, kugira ngo utakaze itongo ryawe, kugira ngo utakaze parcelle yawe, kugira ngo utakaze ubutunzi bwawe, kandi abikora mu buryo bwo kukurenganya. Mu izina rya Yesu, Imana yo mu ijuru nisubire gutuma aronka amahoro. Amahoro turayamwambuye, ijambo turarimwambuye dukoresheje ubushobozi bw'ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, turahagurukije ingabo z'ijuru zigwanirira abera, zirongowe na Mikayeli, zimanuke ku buzima bw'abantu. Ntabwo uza kuba victime mu izina rya Yesu, ntabwo uza kurenganywa mu izina rya Yesu. Ndiko ndabona abantu Imana ibasubiza amaparcelle, ndiko ndabona abantu Imana ibasubiza amatongo. Ayapantelevrosata likoto ya zantelevrosia lekerevrosanta lantelevrosata tela. Haleluya, teliyini. Haleluya. Ngomba mparure gushika kuri gatatu, caduhamagara twese izina rimwe Yesu. Nitwarihamagara rino zina riraza kwinjira mu materitwari y'abadayimoni n'abarozi n'ikuzimu n'abansi bawe. Kandi muri kuno kwezi nyene kwa mbere Imana iriko irambwira ngo igiye gukora ibintu biherekezwa n'ibimenyetso byihuse. Haleluya. Ndaharura kuri gatatu, twese turahamagara ngo Yesu, izina Yesu riba urubanza rugukingira kandi rugukiza kandi rutsinda abadayimoni. Rimwe, kabiri, gatatu. Yes! Ha! Latsoshekele vrosata. Hari abantu bagomba kuzuzwa. Hasigaye kabiri. Ijya kabiri. Rimwe, kabiri, gatatu. Yes! Tikoya vrosata. Lalele brosa. Umva, Mana irikirambwira ngo imanu y'abamarayika badefanda abantu. Ico gituma hari abantu bagomba bumva ibimeze nk'amarira. Imana ibwiye ngo ikurungikiye marayika kugumbira kukaraje kukuvugira no kugutabara. Ranto shekele vrosia. La rebo sataya. Turahamagara ijya nyuma ryo rya gatatu. Rimwe, kabiri, gatatu. Yeah! Nyaruka mufashe umuntu hari inyuma. Hari abamarayika badasanzwe. Santes. 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 Sawa sawa. Tukomere Imana amashyi tuvyagiye. Sigaje iminota 10 kugira ngo ndangize. Muri minota 10 nsigaranye ngira mvuge ibintu bingahe? Bine. Ngira mvuge bine cyaturangiza. Haleluya. Kimwe mu bindi bintu bituma umugisha w'Imana uba ku buzima bw'umuntu is the forces of covenant. N'ubushobozi bw'isezerano ry'Imana ku buzima bw'umuntu. Some people, they are so defended to be wasted anyhow.
because of the power of covenants on their life. Hari abantu benshi kandi bamwe bafise isezerano ry'ubushobozi bw'Imana. Ntuyitiranye isezerano iryo ari ryo ryose. Covenant, it is a different. Isezerano ni isezerano rishobora kuza riciye ku muvyeyi wawe akuvyara, biological father or mother, or your spiritual. Muvyeyi wawe w'imhemu cyangwa muvyeyi wawe mu buryo bw'umubiri. Cyangwa isezerano rikaza ku Mana ku buzima bwawe bivanye n'ibi bikurikira ngo mvuge hasi. Umuntu aba yakoze. Hari abavyeyi begereye Imana, bakoreye Imana, bakoze ibyiza, bapfa bava mu mubiri, Imana ibabariye nti n'imbuto zo mu nda yawe aho zizogera hose zizohezagira. Abo bana bavutse ku muvyeyi afite amasezerano nk'ayo. Uyu mwana naho yoba umunywaro mugakaba umupagani satana akagereza kumutwara gute, at the end kumpera azokwama yisanga yagarutse mu buntu bw'Imana kubera afise isezerano, has a covenant. Hallelujah. Imana yanje we umva, ahubwo umuvyeyi wese ari ngaha n'umuntu wese ari hano, uwavyaye n'utaravyara mu mubiri no mu buryo bw'impemu, Imana yo mwijuru igushoboze kandi gufasha, iguhereze gukora no kugira amasezerano akomeye akuvugira, azosigara avugira n'abana bawe ku rugezo rukomeye. Bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo Dawidi yaravuze ngo kuva mbaho nari umusore none ndashaje sindabona umugororotsi yigeze akogwa n'isoni cyangwa ngo uruvyaro rwiwe rugire gute usabirize. This is a call ruhuka, ariko mfite ibindi bintu ndiko ndakora mu bice bitandukanye naho ntariko ndakora ngaha. Ramwe ni naho no hagarika gukora uyu mwanya tuvugana, noreka kumbure kugera ku bindi bikomeye cyane gose nkuko ndavyipfuza, mugabo jewe norinda pfa ntashonje ntakenye ntabuzahomba ntabuze n'iconja. This person is blessed. Arambwira ni narakoreye Imana, nakoreye Imana ntafite ico kwambara, nakoreye Imana ntafite impuzu, nakoreye Imana nitangira itama niruka bino byo ngaha anye n'umuntu mubwiye ngende usengera umuntu ngaho anye mu bwiza, avuga ni ndonderera taxi, ariko avuga ni nagenze ingendo nyinshi n'amaguru nja mu gukorwa cy'Imana, preaching gospel, mvuga ubutumwa bwiza, spending the glory of the Lord, mvuga ubwiza bw'Imana, spreading fire. Narakoreye Imana ku rugezo rukomeye, kandi ico gihe nta expectation cyangwa se ntabyo nari niteze, ariko nari ndavyizeye kandi nari ndavyizigiye ko bizobaho. Imana yarampezagiye, afise amazu adaharurika, buildings. Yesu natufashe cyane gose, has money, afise imiduga idaharurika, nta nubwo aba mu Burundi, aba muri Amerika. Told me I'm blessed, narahezagiwe n'Imana, mfise assurance, mfise silence yo gushobora kubaho ntazi ingorane iyo ari yo yose y'ubukene n'inzara mu buzima bwanje, because I served God. Iyo ni isezerano, that is a covenant. Abariko baritanga mu buryo bwari bwo bwose kubw'igikorwa cy'Imana n'umurimo w'Imana, Imana mwijuru ibubakira amasezerano adasenyuka kandi atabomoka mu bwami bwayo. So iyo ni isezerano ry'umuvyeyi yakoreye Imana, uwo ni muwo mu buryo bw'umubiri, served the Lord. N'abazomukomoka ko bose, my mother, my father served God. Reka ndakubari ikintu kimwe, uyu mwanya generation yawe nimba waravyaye cyangwa utaravyaye, generation yawe ira ahantu, reka mbwire cyane ku bataravyara, those who are here has not yet give back cyangwa batararongorwa cyangwa batararongora. You see, uyu mwanya tuvugana generation yawe irahari kandi iri ahantu mu isi imwe, abana bawe barahari. Hari ijambo ry'Imana nasomye muri Yohana ivuga ngo habayeho umugabo yitwa Yohana, uyu yari yarungitswe n'Imana, ntiyari yarigeze kubaho, ariko yari yarungitswe n'Imana kugira ngo abwire abantu ibigiye kuza. Ni kuvuga Yohana ntago yariho before, ariko yari ahantu mu isi imwe ashigwaho hamarungikwa n'Imana. Reka ndababwira ikintu kimwe, hari abantu bamwe mubona hano ku isi mu buryo bugaragara ukabona bambaye umubiri kandi abari umubiri, ariko akaba ari abamarayika
imana yarungitse hano ku isi gushira mu ngiro ubugombe bwayo n'umugambi wayo ku buzima bw'abantu. Niba abantu uzobona imana ishira hejuru ikaduza kubw'inyungu z'abantu benshi, bakicisha bugufi bakiyorosha nkaho atanico bari, atanikintu na kimwe bari. Those people, they are not simple people, they are angels of God. Yesu natufashe cyane. Sindabigisha inyigisho y'abamarayika. We have angels in the people. Hari abamarayika bagendera mu bantu. Yesu natufashe cyane gose. Uyu mwanya rero tuvugana, there is your generation iri kiravugana, ndagusabye ntumpemukire. Ibintu byose uri kurakora uri kuranzanira ingaruka. Hari n'indi generation iri kiravuga nti ndagusabye ivuga nti ntugende ku mugabo adafise ubwenge, kubera kuza ku mugabo adafise ubwenge egare abana bawe ko bagira mu ingaruka. Hariyo n'abandi bariko barabwira mwisi mpemu abagabo ndagusabye nturongora umugore adafise ubwenge, because kurongora umugore adafise ubwenge egare your generation to be affected. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah, hallelujah. Yesu nadutabare cyane, imana dufashe cyane gose. Rero igicaniro n'isezerano umubyeyi agira wo mu buryo bw'umubiri iragira ingaruka cyane gose ku mugisha ukurikira ubuzima bw'abantu. So kimwe mu bituma umugisha ubaho, there is a forces of covenants. Forces ya covenant yo mu buryo bw'umubiri nayibabwiye ishobora kuva ku babyeyi, ikindi naco ishobora no kuva ku muvyeyi w'imhemu. Iyo zino nkomezi zivuye ku muvyeyi w'imhemu, ni hahandi Mose yavuga nti abare y'ubeni barakabaho abakuraho umuvumo wose bari baravumwe na se wo mu buryo bw'umubiri yabavumye. Nico gituma abantu mwese mwavumwe n'abavyeyi. Ni ikintu ciza ko ubana n'umuvyeyi wawe ntakuvume, ntakwature kwa amajambo mabi, binashobotse ugakora ikintu cyose gishoboka kushobora kumunezereza cyo tuma nezerwa kugira ngo kwatureka amajambo meza, kubera amajambo y'umuvyeyi agira inkomezi nyinshi kuzima bw'umuntu. Ariko nimba bitakunze kubw'amahigwe make, umuvyeyi wawe nako je ndakunda kuvuga amahigwe make ntabaho, niko amahigwe make bisigura kari operation z'abadaimoni ziba zakoze zigakuraho ama opportunity n'umugisha w'umuntu kuzima bw'umuntu. I don't believe in bad luck. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah, hallelujah. Yesu natufashe cyane. Nimba abadaimoni barateye abavyeyi bawe bakakubera gito, bakakuvuma, bakaja mu bapfumu, bakagutanga ibimazi, bakakujana kuraguza, bakagucinda sago, bakagukorera ibintu bitabaho, bakagusiga mu isezerano ry'amafuti, humura hari igicaniro cy'umuvyeyi w'imhemu kandi gikomeye gishobora kugukura muri ivyo bicaniro byo byose. Nta muntu ari ngaha yotera haleluya. Leyubeni yari yaravumwe na se aramuvuma pe, ariko Mose aramuvumura. Harabwa nabare Yubeni barakabaho barakaramba ntibagapfe bagwire. Umuntu wese yakuvumye Imana igukure kuyo muvumi guhereze kuramba no kubandanya kubaho mu izina rya Yesu. Nico gituma ntugakurikira umuntu wari wese ngo arasenga. Abantu bose basenga suko bafitanye isezerano n'Imana. The person with the covenant of God is the vision carrier. Niwe atwari yerekwa. That's a spiritual father. Niwe abajanye yerekwa ry'ubuzima bw'umuntu. He thinks so for many. Yiyumvirira benshi. Kandi isezerano ryatumye yumvuriya muhamagaro akagira ibyaheba ku bwa Kristo no gukurikira ibyo ririya sezerano nyene atihamagaye akumva isezerano akagira n'isezerano Imana. Imana ikavuga ni he bibi nzogukoresha, nzoguhezagira, nzobana nawe, nzogushigikira. Nimba ufise akajambo kavuga ni nzo bana nawe, fear not, Imana izobana nawe mu izina rya Yesu. Hallelujah. Sinshobora kureka kuvuga hariho n'abandi bihamagaye, hari abandi bihamagaye hano hanze baruzuye benshi mu gishingo cyo kubabara intama n'imitima y'abakizwa n'ababohoka n'abatabagwa n'abamenya Kristo. Bagwiza kuraba igitigiri cy'abariko barinjira mu rushengero, agwiza kuraba amashari n'amajambo n'amakritique. Is not worried of hearts. Tini kuvuga ubushobozi bw'isezerano, ubushobozi bw'isezerano. So
isezerano ryo gutanga. Hari abantu bafitanye isezerano n'Imana mu gutanga. Bano bantu they are good givers. Ntagasenga cyane, ntisonzesha cyane, ntago aririmba, ntavuga ubutumwa, but this person is giver. Aratanga. Asisezerano ryo gutanga. Igikorwa cy'Imana cyose aratanga. Imfubyi arazifasha, abapfakazi arabafasha. Is a giver. Numutanzi. This person is a good giver. Yabwiye Imana ati mu buzima bwanje nzobaho ntanga. This is a covenant. N'abana biwe bose bazojya kwirira isezerano ry'ubuzima bwiwe riciye ku gutanga. Yesu nadufashe cyane gose. Hallelujah. Imana dutabare. Ikindi naco consecration cyangwa se kwitanga no kwisacrifice no kwiyegereza Imana ku rugezo rukomeye. Kwiheba ku bwa Kristo. Bino bintu biratuma umugisha w'Imana wuguruka ku buzima bw'umuntu ku rugezo rudasanzwe. Umuntu ushobora kumubona yirwa kumusenga, ahamagara Imana, asenga, yuzura ubwiza bw'Imana, ukabona n'ikirato kimwe n'ipantaro rimwe n'ikoti n'agakoti kamwe kagacuye akagahera. Mugabo ukabona n'umuntu yitanga muri holiness, he consecrates, akitanga mu kwezwa no gutungana no kwegera Imana, akirinda icyaha, agaheba ibintu byose kugeza aho bamwita n'amazina. Bakavuga ko ari kigira 10 cy'ishengero canke yatanzwe canke uriya no wa Yesu twaramuhebeye. This person ushobora kumubona umwaka umwe imyaka 2, mugabo umugisha w'Imana iyo ugurutse ku buzima bw'umuntu kuri uyu muntu, umuntu uramurondera ukamuyobegwa. Imana ikamwambika, Imana ikamuduza, Imana ikamushigikira, Imana ikamuba mufata ukuboko, Imana ikamuba mutahura, Imana ikamuba mwemera. Umuntu wese ariko aritanga ku bwa Kristo Yesu, Imana ihagurutsa abahaguruka ku bwawe mu izina rya Yesu. Ikindi naco cubaka covenant cyangwa isezerano bituma umugisha wuguruka ni kuba umwizigigwa. Abizigigwa barakenye muri iyi generation. Nta bizi reka simbwe ngo nta bizigigwa barahari. Kuko na Ezekiel yaravuze ngo ni jewe jenyine muvugishwa n'Imana nsigaye. Aravuga ngo hari abandi nisigarije 5,000 batarafukamira bayari. Ni kuvuga bizigigwa barahari, mugabo ni bake. Umuntu uramushira mu gikorwa cy'Imana ntabe responsable. Umuntu uramushira mu kazi ntabe umwizigigwa. Umuntu baramuduza muri promotion ntabe umwizigigwa. Ikutaba umwizigigwa birugara umugisha. Iyo umuntu abaye umwizigigwa akubaka isezerano ry'ubwizigigwa mu buryo bubandanya, bashobora kukwita ikijuju, bashobora kukwita kutazi ubwenge, bashobora kukwita kutazobaho, bashobora kukwita kutazi kugavura no kugigiturire no kunyereza amafaranga no kugira ibiki, bakakuvuga ibitabaho. Mugabo bino bintu byo kuba umwizigigwa, Imana yo mu ijuru izogukugururira umugisha kugeza ku rugezo ishiraho bakavuga ni ninde muntu yoshobora kuba hano hantu ibintu bikagenda uko byategerezwa kugenda. Abantu bose bironderemwo basange nta wundi mwizigigwa haratari wewe. Imana yo mu ijuru iguhereze kuba umwizigigwa mu kintu cyose ugiye. Turakenya abizigigwa muri iyi generation. Abizigigwa ni bakeya mu nzu y'Imana. Abizigigwa ni bakeya ku mafaranga. Abizigigwa ni bakeya, ni bake ku rugezo rukomeye. Imana yo mu ijuru ikumfashiriza ikumpere kuba umwizigigwa. Hallelujah. Benshi baranga kuba umwizigigwa kubera umuntu w'umwizigigwa aboneka nk'ikijuju, aboneka nk'umuntu atazi ubwenge, aboneka nk'umuntu atazi gucabiranya utuntu two kubaho mu buzima, aboneka nk'umuntu umenga aratakaje ubwenge ntazi ibyarimo. Imana iguhe kuba umwizigigwa. Reka abagoka bagoke, reka abahemuka bahemuke, reka bagira nabi bagire nabi, reka bifata uko bashaka bifata uko bashaka. Imana iguhereze kubandanya uba umwizigigwa. Abandi bakozi b'Imana bifata uko bashaka, ariko wowe Imana iguhereze kuba umwizigigwa. Abandi bakozi bifata uko bashaka, Imana iguhereze kuba umwizigigwa. Kuba umwizigigwa mu gikorwa cyawe birugurura umugisha. Urazi yuko hari abantu bashobora kubona umwana wawe bakamugirira neza kubera gusa bagendanye nawe uri umwizigigwa kandi utakiriho. Bavuga ni se uyu muntu yari umuntu muzima,
yaratubereye umwizigirwa. Nyina wuyu yari muzima, yaratubereye umwizigirwa, bakamwigisha akabaho ubuzima bukabandanya. Ubwizigirwa ni igicaniro, ubwizigirwa it is a covenant. Imana iguhe kuba umwizigirwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Ijambo ry'ubuvugishwa n'Imana iyo riri hejuru ubuzima bwawe, baravuze ni ndavugishijwe hejuru ubuzima bwawe, ntuzopfa ukenyutse mu izina rya Yesu. Imana ikavuga ni tura hejuru ubuzima bwawe, uzobaho uko, uzogenda uko. Iyo ufite ijambo ry'ubuvugishwa rigukavaringa, ushobora kugera ahantu urupfu rwari rwateguwe, ijambo ry'ubuvugishwa rikakurinda. Kavuga ni hari ibintu bitarashika, biracari mu nzira. Abadayimoni basaze rikongera rikakurinda. Imana ikavuga ni hari isezerano rikakurinda, rikakuzigama, rikabumva. Wibaza ko watanze iki ko abandi bapfuye bagusumbye ubwiza, bagusumbye amashure, bagusumbye bitandukanye, ariko ukabukiriho. Hari ijambo riri hejuru ubuzima bwawe. There is a prophetic word on your life. Imana yo mu ijuru igukomereza amaboko kandi gushigikire kandi bane nawe ikugirire neza. Ijambo ry'ubuvugishwa ribe hejuru ubuzima bwawe. Mwana isomera rino jambo mubangutse canke naco reke kurisoma, nimwashaka kuwasoma muraza kubaraba guharura cye ca 23 ku murongo w'indwi. Baramu agerageza kuvuma Abisirayeli, Baraki yaragiye aramuzana. Baramu umve, munyumvire umugisha Mana yanje we cameraman, urumva ubushobozi bw'umugisha w'Imana. Baramu aragerageza agomba kuvuma Abisirayeli, arabwira Baraki, abwira Baramu ngwino umvumira Abisirayeli. Kumva ubushobozi bw'ijambo ry'isezerano ry'Imana. Iyo umuntu afise ijambo ry'isezerano ry'ubuvugishwa yatuye hejuru ubuzima bwiwe. Isezerano Abisirayeli bari bafise ryakomoka kuri Yakobo. Imana iravuga atabi wawe bazobaho kunuku nuku nuku. Kuva muri Egiputa na Mose bahabwa amasezerano n'Imana. Baraki azana Baramu kugira ngo amuvumire Abisirayeli. Agiye kuvuma Abisirayeli akavuga ngo muragahezagirwa, agasanga arabahezagiye. Oh, haleluya. Ijambo ry'ubuvugishwa rigakatisha ururimi rw'umuhinga mu kuvuma, rigatangura kwatura amajambo yo guhezagirwa. Umuntu wese ari ngaha, Imana yo mu ijuru ivuguruze kandi ihagarike amajambo yose yari karavugwa hejuru y'ubuzima bwawe yo kukuvuma. Imana ishiriho amajambo y'amasezerano, kandi n'amajambo y'amasezerano ari hejuru yawe. Ntatuma ubushobozi bw'umuvumo bugira ijambo hejuru y'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Baramu yagerageza ngo avume, avuga ngo muragapfa, agasanga yavuze ngo murakabaho, avuze ngo agomba kubaho muragakena, agasanga avuga ngo murakaroranigwa, ashatse kuvuga ngo murakagera hafi, agasanga avuze ngo murakagera kure. Imivumo yose bakuvuma kubera ijambo ry'isezerano hejuru y'ubuzima bwawe ntabwo izoshigwa mu ngiro nk'izina rya Yesu. Haguruka dusenge. Fata umwanya wo gusenga. Ni inkomezi z'ubushobozi bw'amagara meza hamwe n'inkomezi. There is no blessings mu gihe ufite amagara make. Udafite ubuzima, udafite amagara, udafite n'inkomezi, umugisha uraza gukora iki? Umugisha urashigwa mu ngiro how? Gute? Nicyo gituma Imana iguhamagara meza. Urazi munzu y'Imana iyo tuvuze amagara meza nicyo kintu abantu babona umenga ni ikintu gisanzwe, kandi ariyo source y'ibintu byose, source niyo zingiro ry'ibintu byose. Amagara meza, yes, tumwami we. How can I stand here? Aya majambo niko navuga is because of the energies of healthy. Ni kubera inkomezi z'amagara here. Nkemu yera korera mu mubiri ufite amagara meza. Ubushobozi bw'amafaranga buba mu mubiri ufite amagara meza. Imana ikurinde kuronka amafaranga hama ngo ubure inkomezi zo kuyajya. Iguha kanoti, iguhe n'inkomezi zo kukajya mu izina rya Yesu. Urazi kurondera kanoti wacu mukuye hamuka tutangura kururamuka. N'agasosi nikakuryohe izina rya Yesu. Haleluya.
haleluya. Yewe n'akantu ni karenga ku buryo unyweye n'utuzi